Uranyibuka je bashari sinema nakoze twayikoze 2015 ikisoka 2016 ni filime yiswe Inzira idashika twayikoze nari umukozi wa la region twayikoranye na la region ibintu bya bene uko iyo filime nayikoze ndumuboyi yoro ntaye wakunze narumuboyi kabisa baranankubise ngo nagavuye niyo sene novuga bagukubise muri sene nyene bya biri nyene bakubita ko fera afata niyo yankubise kaga rahijo none bamubwiye ati banze muhagarike tije brazi tijura mbabaje niko gukora bo ni nyinshi cyane kubera ko nk'ubu hariho nka filime Intore Ntindi yakunzwe cyane narayigaragayemo cyane ndi mu penebe n'umupolisi naragaragayemo cyane hari filime bakunze cyane Imva ya Mwihoro nyene nawe ndayigaragaramo ndi umupolisi wavuze yuko watanguye kukina filime ndashaka rero kumenya ibintu bya journaliste ho nabyo byaje gute watahuye gute ko ari byo wawe ibintu bya journalisme kungene byagenze hari ndoto nari cyo gihe nibukana niga 5e primaire c'était 2006 yes kwa kujana tangu ishuri 2001 yeah tangu ishuri 2006 ananiga 5e primaire niho nafata imirumyo y'amakaramu nka uko nayiterateranya nkafata imirumyo ko nari umuderege ico gihe ndibuka nafata imirumyo y'amakaramu y'abandi bana nayiterateranya nkayicomeka nkafata sukomba tivwa ana sukomba ncomeka mu rumyo umuntu ndayihagarika ukuntu iyo izo ntuze bwo burumyo buca bagara nk'ya mic iyo boro ndayibona iyo boro rero nkacinje ngaho ntangura guhostinga abari nyeshure turi kumwe mwebwe bibona gute by'amashure ibintu bya bene nuko Hey wagwan muraho mumeze mute mumeze neza biva na mwerere ndabaramukije cyane ngindabifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu nkuko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God. Kinyamakuru ni Step Media Network ku microphone kwa Skilla aka Kagasore Kishima aka Kagasore kaizegiwe n'Imana behind camera ni je wenyene Kagasore Kishima nkuko mubizi atamwibwe natwe duhora ngo tubazanire amakuru mashasha ngemzo kwa muyaronka kanda subscribe kugira na share kugira ngo na mugenzi wawe cyangwa umwene wanyu azuko amahoro mu wa mbere ashikirwa ku makuru mashasha akura kuri Step Media Network. So my people, ladies and gentlemen, ndabazaniye umuntu novuga yuko mumaze iminsi mwumva kandi n'umuntu bantu benshi ndazi murifuza kumenya wariwe mumaze iminsi mwumva ku majwi y'abagenzi b'ibanje barabambaza sirwese kujya muje bamukorana kweki we tutaramura imbere ya kamera. So uno musi wenga baramubazaniye ebana yamenyera aho bihwabira agende buhoro hano haranyerera reka tuanze tumwakire kwa kundi Fabrice ku bantu ba Step Media bakunzi ba Step Media bakunze kukubona cyane bakunze kukumva cyane kuri Step Media Network kaga presentation kwa kundi rubikora kwa kundi yawe yule people ladies and gentlemen murameze fresh banahigire cyane abanye kuri Fabere buru canke ikiranga kirumweru banahishikiye aneza ko ibintu biba bimeze neza cyane kabisa ni ryajwi nyene mwama mwumva no musi ryambaye ishusho y'umuntu uno musi bava bavyemera kubera bamaze imisi bakumva bavuga ati umuntu turashaka kuzomwibonera kabisa Fabrice gerageje kurakura amasaramba rumwe ngufitanye agashusho na Medi ujya muri rimwe y'umunyarwanda ni jambere baba bikubwiye byo urabona mu buzima busanzwe Imana arimye umuntu umwe gusa maze kuri mu muntu umwe hanyuma ni nayo mpamvu ubona hari abantu kanaka usanga ugenda usa nabo umubwiye ko twaba dusa na Medi so bwa mbere ibyo bintu ndabibwiwe ariko twese turabana b'Imana Fabrice uno musi yo nakurondeye kugira ngo dushobore kuyaga byinshi na wewe byari niyo nabona stati wawe ndumirwa kwanza ndi muhira ndavuga ati eske dukorana na Kanumba ko narumiwe ati ujamara kizaga amasinema kweli navuze ati foke ko narayibonye stati cyamuga ati ni content abaye cyamuga ati foke nzobimubaze ko ndashaka kwanza kumenya abantu benshi bakunze kuri umujournalist filme ho nabyo bimeze gute ko jena nakubaye muri filme jena yo cubisigura gute usanzwe uri umukinyi wa filme canko bijya wabigiyemo kwa kundi nyene bababuze ati reka wowe ubifata kibanza filme bimeze gute filme nimbere kwanza yuko mba n'umujournaliste nabanje kuba umusineyaste je nagiye muri filme mu mwaka wa 2014 kubadida wari ufite imyaka ingaherera urumva ko hari keraga moto hari kera nari ufite imyaka itari myinshi kandi hari na mike cyane kuko je burya ndo wakera ukiraho nyene 2014 Fabrice mama we 2014 Jenda ninje muri cinema 2014 ninjijwe no muri legend muri cinema yitwa Happy River aho aracyahari nawe nyene
arahari cyane no musana mu gihugu cya Tanzania niwe twinjije muri sinema ndundi ni nawe muvyeyi w'abantu bose ubona ko bararuka muri sinema bose nkuno munsi niwe muvyeyi wa King Sabbas niwe muvyeyi wa Fanny Ravine niwe muvyeyi wa Kamikazi Sandrine ni nawe muvyeyi wawe niko twabivuga mugabo tugerageje kubiraba uri umuntu novuga yuko utabandanyije mu bya film aho byagenze gute narabibandanije cyane n'ubura cyakina filme uheruka gukina urimwo yitwa gute ugira abantu ni nyinshi kaka filme mwe gukora ni nyinshi cyane kubera ko nk'ubu hariho nka filme intore ntindi yakunzwe cyane narayigaragayemo cyane ndi mu penebe ndi mu police naragaragayemo cyane hari filme bakunze cyane imva ya mwihoro nyene nawe ndayigaragaramo ndi mu police hari n'indi filme iheruka kubica bigacika ku mbuga ngurukana bumenyi yaciye ku rubuga rwa Mimi official yitwa Ciramunda ni filme yasohotse ewana yasohotse kabisa ari sinema abantu benshi biteze imeze na cyane benshi baranzi ahubwo wowe wahora jewe je save byo narindi mwomuta hanyuma rero entreta sinahagarikiye ngaho nakomeje gukora roza gatima koko narazikozemwo nimeze gatima koko maze gukora muri sinema muta zitari nke haro n'iyindi yiswe iriko ira postingwa no munsi tuvugana yitwa intango yitwa intango nayo sindagaragaramwe ariko version murambona mu bice bigira biyize muzombonamwe haro n'iyindi raho igirize tuzokorera lancement mugabo Dimash kubadida tuzokorera lancement itarike 5 z'ukwicumi zukunza kuno kwezi nyene yitwa agatsirikwa ntigahera nayo ndimwe kuba nibereye ngaho tuzokorera lancement ni nga kuri conference Nyabagere akuri gadi none tuzokorera lancement itarike 5 z'ukwicumi iyindi lancement igira kabiri zoba itarike 12 z'ukwicumi nyene aho se ni uzoba wibereye nzoba nibereye mu gisagara cagutse cy'Igitega aho neza yuko ibintu bizoba bimeze neza cyane kabisa sinema maze gukoramo ni nyinshi haro n'izindi nyinshi hamwe niyo nagiye niyandikira nanditse yo mu Giswahili yiswe Uchawi na nguvu za Mungu. Uchawi na nguvu za Mungu. Yes, ni filime y'Igiswahili ni wowe nyene wiyandikiye? Yes, nije nayanditse nongera ndayirongora. Ni idea ni jewe na ekri canke inyandiko jewe. Okay, ama Fabrice. Yes. Hari ukungene umuntu bivanye nuko ateye. Ukija muri film. Rore baguhaye. Yewe bayaraguzingo bakwakunda kumbwira bakubwira ati we tugirageje kuraba nk'iyo rore nka film wambwiye uheruka gukinamo baguye rore kuba umupolisi nibiye bintu kwanza byakugoye kwanza ndashaka kumenya nka 2014 gatangura gukora film rore ya mbere baguhaye iyo bayarakugoye bari nkiyi okay urakoze cyane no kuvuga jigihe uranyibuka je bashari sinema nakoze 2000 twayikoze 2015 ikisoka 2016 ni film yiswe inzira idashika twayikoze nari umukozi wa la region twayikoranye na la region la region ibintu bya bene uko iyo filime nayikoze ndumuboyi urumuboyi iyo rero ntawe wakunze nari umuboyi kabisa baranankubise ngo nagavuye niyo sene novuga bagukubise muri sene nyene bya biri nyene bakubita uko feri rafata niwe yankubise kaka rarijo none ntibambwiye ati banze muhagarike ati je brazi tijuramba baje bandi muri filime bamwe kwihanganiranira Sara we ukubona niko kiri rero hamwe n'ivyo ati rero nk'iyo byashika bagaca bakubwira ati umviriza nawe tubuhindurira ririjo abo muboyi nawe ucuba uwo muntu ujya ko bari kumusubiza mani sinema ni casting sinema ni casting hari ibintu usanga bidase cyo gihe kwera isura na nimfise bivanye n'ubuzima nari ndimwe na muboyi nyene mani ariko turabona Imana yarahizaga igumi blessing na muboyi nyene narakinye n'izindi zitwa za koreta n'indi yakoni mu rushengero yes ubu rero basi tuvuga nk'amafilm ugerageje kuyumvira cyangwa kwibaza umaze kujambo yo nk'amafilm angana gute 10 yego zose ziramaze gusohoka cyangwa ziracyari muri zaramaze gusohoka nko ku bantu baba bifuza kumenya aho zoba zikura he mutazirahari ku mbuga ngurukana bumenyi ubona ko ubu oya isi yacu yaravyoroheje yaduhaye za YouTube zande nkakaruro nk'iyo inzira idashika iri ku rubuga rwa GFS ku rubuga rwa GFS ugiye muri YouTube ukarondera GFS uyisangako hariho nk'iyo nyene ya koreta iri kuri GFS canke kuri Hollywood TV niho ziri zo sinema hariho nizi zose twe turakora nk'akarorero nk'iya CİRAMÖNDA iri kwa Mimi official iyo bita
intore ntindire kuri BMT Buja iyo bita intango iyo bita izo zose ni filime wagira abonekamo yes iyo bita intango iyo bita agatima koko ziri kuri GN Films umva bagize recherche kuri YouTube barayironga yes Fabrice tuvereyo muri film watahuye gute ko ufise impano y'ubujournaliste iyi impano y'ubujournaliste bo je nabitanguye nindoto nagize nkiri ku ntebe y'ishuri ukiri ku ntebe y'ishuri wavuze yuko watanguye kukina film ndashaka rero kumenya ibintu bya journaliste ho nabyo byaje gute watahuye gute ko ari byo wawe ibintu bya journalisme kungene byagenze hari indoto nari cyo gihe nibukana niga 5e primaire c'était 2006 yes kwa ko je natanguye ishuri 2001 tanguye ishuri 2006 naniga 5e primaire niho nafata imirumyo y'amakaramu nka uko nayiterateranya nkafata imirumyo ko nari umuderega ico gihe ndibuka narafata imirumyo y'amakaramu y'abandi bana nayiterateranya nkayicomeka nkafata sukompa tivwa ana sukompa ncomeka mu rumyo umuntu ndayihagarika ukuntu iyo izo ntuze ubwo burumyo buca bagara nk'ya mic iyo boro ndayibora iyo boro rero nkacinje ngaho ntangura guhostinga abanyeshuri turi kumwe wego ibona gute by'amashuri ibintu bya benuko hamba rero ico gihe ndibuka byaciye bimvamwo bice birakuvamwo birahera kabisa ucubigarukamwe ryari rero hanyuma ca ndaza bukebuke ndibuje kwishuri nize electricité industrielle iyo nize ariko mu nyuma rero nca ndaza had 2017 none natangura ibintu byo kwandika memes ubu memes ndabubona dukuru dutwenza bya benuko none natangura kwandika ico gihe hanyuma rero biraza biragenda nca ndagira nca navamwa abona ubuzima hama ubu zikwanza wa journalist siko hari ibintu byinshi bitugora turahora na challenge ndashaka kumenya challenge ya mbere watanguye guhura nayo umunsi wa mbere uja imbere ya kamera urakora emission bo eka mvuge kwanza icambere je nabanje gukora journalism yo kwi Radio FM je nakoreye stage professionnel ku isoko FM aho hari 2000 oya ni hige yeje ni 2023 ni watangura yo kwinjira muri media 24 plutôt ndabeje ni hano 2024 niho nahora n'umugenzi ndafite umugenzi twandika na memes yitwa Mahinduka namba ati man wewe kukuntu meze tugende kweri mu isoko cha turagenda cyo twakora ikiganiro cyitwa live memes show cyo giye twakora dukuru dutwenza twigikubiriraho ndagenda ndabikora sanga ndabishoboye hanyuma rero niho naciye nsaba gukora stage professionnel birakunda rero challenge nahuye nayo ni ukuntu nyine ntafatanya amajambo y'ikindi kintu nahuye naco ndibuka giye kimwe nari ndongoye ikiganiro ariko ni ivyibi nyene vyiribura ry'igitoro ha ico kiganiro cyacangura saa 5 ariko hageze saa 4 na senkane nyine nga kuri gadiro ndindiriye bisi nayibuze cyamba bridge yo kuhiruka n'amaguru ndo life yo ndiruka n'amaguru nagiye kurongana bisi kuri Ntahangwa mama we nayirose bisi kuri Ntahangwa saa 5 kiganiro kigeze none cyambwira programmere wo kuri radio tiburashira mu tuziki muhungu igiye byahaye nashitse ku radio saa 5 n'iminota 25 boss waho yavyakiye gute ko abantu badatahura ibintu oya ibyo boss ntabyakurikirana kubera ko ari gihe ntari agatabikirikana kuko ibyo iyo bishitse rimwe ntacyo byama byabaye kandi situation y'igihugu twese turayizi rero niyo challenge nahuye nayo yarambangamiye cyane ku buryo nibyo ndiko ndavuga uwo munsi navuga ibitumvikana bivanye ko binarusha amayashu menshi yo stress kirimatizera ntiyamfata urumva gaso niyo challenge nahuye nayo ibisigaye nabyo journalism ni domaine yanje ni domaine yanje kabisa ni gikorwa cyanje niko ndagikunda ufiringa umva kiri muri wewe mba ndi muhira ndiko ndakora journalism ari ukungereje ndi muhira abantu usanga nk'ubu numva mfise esprit kwa abantu turagira imizuka itandukanye siko usanga mfise nk'aka esprit urabishikana ukivugana hari gemba nije nyene uzona nkanguye ngo nk'ubu nkimagine ko ndi kumenga akaroro nk'aba Big Fizzo cyangwa bande ati Big Fizzo nkubirashite webyo nawe birabigushikiraga moto yes of course ni habwo ni nawe journalism muri imagine ingene ushobora guhoginga umuntu aje kweringira yabona bibaza ko ari je bibangamira ibyo bintu ukumvuga ati birashika ndashaka rero kumenya step media ho bakuronse gute bagukuye step media n'abashakashatsi n'abatana nigo bose wowe sinohagarara wite nako sinokwicara uhagaze banzuhagarara mu cyubahiro cyiyo
aya diharenge maze step media bo nabonye bandondera n'umuntu yabahe nimero zanje nzomuvuga ikindi gihe uravuga ati no mupeti afishaka avra mico kintu sino gikubeshya mu bantu bavuga yuko na James ibintu ndabirako naragushize muri list je ndi umuntu ngunda gukurikirana Juste Gael Kabozi amera Benishu nabantu ngunda kurabirako ibiganiro by'iwabo nkaraba ingene babaza iki wewe rero wewe kora twirirwa n'umwanya munini bro ari ibintu byinshi ndakwiga brother ofse vibe Jago je sinzi vibe ikurahega moto ni imana kuri boss ni yatarona YouTube muri bibiri yaharanditse ngo itarantu ni tala iwawe yes no kuvuga niyo mpamvu nakubete journalism ndayirimo mba ndumva ndi muhira uri utuje mba ndumva nyene ndiko ndakora ibintu byiwanje none hahandi urabona ko ukora ibintu byiwawe nk'akarorero nk'iyo ndiko natwara umuduga je ndi n'umushoferi atari babizi bro we no vuga yuko uri tarataza ndake ntuguma hamwe urigina umwe byose ni twende urabona je ndiko natwara umuduga ndiko ndawutwara mba ndumva ndi muhira ningo no sinzira mba numva ati fresh ni sawa numva hari ibintu bamwo ukumva nyene ati je ndiho natwara umuduga abantu bavuga ati utwara umuduga nabi ariko sikuvuga ngo ndawutwara nabi ndawumva yes Fabrice ugerageje kuraba apare ya journalism iyo bitashikwa mu journalist ni wundi nikaye kandi kazi gukora nko hari ibintu byinshi ka je ni mu designer ni mu videographer mu photographer ni mu electricien uzona tuyica man bro raducanga ni mu chauffeur yes numva buri cyo nkora urazi ikintu kimenda kwizeko wowe niho urarinza no iraragu nicobaho aho nyuma nazi gutera impu Fabrice ikiganiro giteba novuga yuko kirashika kanarambira je nshimiye yuko twogarukiriza ngaha nayinshatse gusa abantu yuko bamenya Fabrice wariwe mwamubonye ngo bamita kiranga kirumwe Fabrice je sishimye kuhereza canke kurangiza ikiganiro shimye ko ari wowe bikora kwa kundi urubikora asante sana turabashimiye cyane ya Media TV behind camera ni Kokskila aka kagasore kishima nuko turabakunda cyane mushikire mugira subscribe like cokini bareke kuzara ciregagiza bagire subscribe n'ikindi kintu commentaire ikintu mudashimye mutwandikire vraiment duhari kubwanyu no kubwamesha Fabrice nimba zogira iki azokubita umuntu yabatumye muzomwandike muri commentaire ati watubabaje kabisa ama ebanaye murakoze cyane imani bampera umugisha abari mu bihugu bitandukanye mudukurikirana ahubwo jye narumiwe nasanze ari bo muri Indonesia badukurikirana navuze ati Steph Media iri kuri aja kurundi gwego kabisa Fabrice merci sana imani kongera umugisha amen pull up my nigga la bombo kratuma